Guys, mumeze gute? Mumeze fresh? Nanje ndaho nk'umukozi wanyu nguma ndabategurira utuntu tw'ubwenge tuba turi muri telefone. Guys, no musi ndaje ndabazaniye utuntu turi muri WhatsApp, utuntu abantu benshi mwagumye munsaba. Rero no musi nanje nk'abantu banje navuze ati reka ndabahe twa tuntu bari bamaze iminsi bansaba muri group. Okay? Guys, no musi ndaje ndabazaniye utuntu tw'ubwenge turi muri WhatsApp. Echo usabwa no gukora like, ugire na commentaire utibagiye gufyonda aho hepfo kuri sabone. Uje fyona no ngaho ku gakengeri kugira ibi vyigwa tubaha ntibizoze biragucika. So mugumane rero nanje gushika inyuma ya video kugira mubone iyi trick y'ubwenge nabateguriye. Okay, reka twinjire muri WhatsApp ndabereke utuntu tw'ubwenge nabateguriye today guys. So turaza hejuru kutu tuburungu dutatu. Hama duce tuza ngaha hepfo kuri parametre guys, tutuntu ngiye kubereka tuza gukora kuri WhatsApp zose ukira kubona inzira naciyemwo kugira nshike aho tugiye. Tujeje kuri parametre duca tuza ahantu handitse confidentiality. WhatsApp iri mu gifaransa, ko mu congereza musanga handitse privacy, tuca twemeza ko. Okay guys, no musi rero ndabazaniye utu tuntu turi ngaha hantu. Okay, utu tuntu mubona ari tune, ariko utu tuntu si duke kuko indani tugenda twinyegejemwo utundi tuntu tw'ubwenge. So nje kukwereka ukuntu wonyegeza abantu babona yuko uri ku murongo, nje kukwereka ikuntu profile yawe yorabwa n'abantu wewe ushaka canke ukavyugara ntihagire umuntu abona profile yawe. Okay, nje kukwereka utuntu nyene turi muri WhatsApp abantu bagutelefona mutari musanzwe muvugana. Okay, ukuntu wobihagarika. Nje kukwereka n'ukuntu status yawe yorabwa n'abantu wewe wishakiye. Guys, urabona yuko ari akantu k'ubwenge. Mwewe ico musabwa no gukora ngaho hepfo kuri sabone, mukore no ku gakengeri, muce mu fyonda kuri partage, mu partage ama video kugira shikire abandi bantu benshi. Guys, reka duhere rero ngaha kuri presence en ligne, duhere ku bintu vya online guys. So mubona dufyonze ko dushire kuri tute, uraza gusanga bimeze uku mubibona ngaha niko usanga bimeze. Aha rero nukuvuga gute? Yeah guys, okay, urana ngaha hantu nukuvuga aha presence en ligne nukuvuga abantu bemerewe kumbona yuko ndi ku murongo. Okay, aha rero aha hambere nukuvuga hari kuri tout le monde, nukuvuga mwese hatari uwabihinduye uza gusanga hari kuri tout le monde. Nukuvuga abantu babona ko ndi ku murongo ni bose, yaba umuntu atoye nimero yanje hayihawe n'ubundi ndi ku murongo arashobora kubibona. Donc abantu bose nyene bafise nimero yanje ya WhatsApp barashobora kubona yuko ndi ku murongo. Aha rero urashobora kuba utabikunda, urashobora guca ushira ngaha kuri mes contacts. Reka ndabasigurire utu twose mwebwe muraza gushira aho mushaka. Okay, aha rero aha kuri tout le monde nukuvuga nababwiye ni buri wese, umuntu wese afise nimero yanje arashobora kumbona yuko ndi ku murongo. Aha naho mes contacts, aha mes contacts ni abantu bafise nimero yanje gusa tuvuga. Donc nimero yabo ndayifise kw'izina, nabo bayanditse kw'izina nyene baryo usanga ufise muri carte SIM musanzwe mucata nyene. Aha naho kuri mes contacts sauf nukuvuga aba contact banje havuyemwo ugaca ufyonda ugaca ugira havuyemwo naka. Okay, reka ndabibereke. Aha kuri mes contacts sauf nukuvuga naba contact banje n'abantu bafise inimero yanje, havuyemwo ugaca ufyonda ko rero ugaca ushiramwo uwo muntu ushaka avayimwo ntazobone yuko ari ku murongo, uri ku murongo wewe. Okay, murumva yuko ari akantu k'ubwenge. Reka dufate nk'aba batanu, uca ufyonda ngaha ku kavi, nukuvuga aba bantu nibo batazobona yuko ndi ku murongo. Nzoja ku murongo ariko ntibazoshobora kubibona. Okay, tuca tufyondako aha kuri ako kavi. Murabona yuko presence en ligne
ni 5 contact exactile ndibaza murabibona. Okay, ubona yuko ari me contact sauf ni kuvuga aha harimwo babandi batanu. Okay, reka rero jewe nk'ubu ndabikuremo ndabagarukane kandi uko nariko ndabereka tu gusa mwebwe ndabasigurira hose uraza gushira aho ubona hakorohera. Okay, reka turindire. Aha rero twagiye aha naho kuri persone. Aha rero kuri persone nta muntu numwe yemerewe kumbona yuko jewe ndi ku murongo. Donc iyo nashize kuri persone ikintu ca mbere ucushira kuri aka kantu ngaha. Mu gihe udashatse yuko nkaho ha persone nta numwe yemerewe kubona ko ndi ku murongo, ucuza ubanze wugurure aka kantu ngaha. Kuko bigumye kuri tout le monde aho bazobona yuko uri ku murongo. Okay, aha no kuvuga ucishira kuri persone ugaca ushiramwo naka ko ngaha hepfo, nta muntu numwe wewe azokwigera kubona ko uri ku murongo. Ibi rero urashobora kubikora kumva zo kwirinda abantu bakuderanje ugiye ku murongo. Donc nabibasiguriye ndibaza mwebwe murabikoresha ahantu mubona mwumva yuko bibafitiye akamaro. Okay, reka rero je ngumize kuri tout le monde, reka nshire kuri persone kumva zo kwirinda abantu babona yuko ndi ku murongo. Okay guys, mwihangane video ihaviba nini, bona yuko nabateguriye akantu k'ubwenge. Okay, aha naho kuri photo do profile. Photo do profile nahone nuko nyene ni tout le monde. Aha kari ngaha kuri tout le monde no kuvuga umuntu wese afise nimero yanje arashobora kubona photo do profile yanje. Okay, aha naho kuri me contact ni aba contact banje, abantu dusanzwe ducata nyene bajya dufitaniye ubugenzi. Aha naho kuri me contact sauf no kuvuga aba contact banje baremerewe kubona profile yanje havuyemwo uca ufyondako ugacushiramwo uyo muntu udashaka yuko abona iyo profile yiwawe. Okay, ucushiramwo abantu ushaka yuko batabona iyo profile yawe. Ibi urashobora kubigira ndibaza muca muvyumva umwanya mwobikoresha mwibi ugaca ufyonda ngaho kuri ako kavi. Okay, hama aha naho kuri persone no kuvuga nta numwe yemerewe kubona profile yiwanje. Okay, aha reka dukite kandi aha turahejeje no kuvuga duhejeje aha duhejeje no ngaha. Okay, mugumane rero nanje. Okay, tugiye ngaha hepfo naho kuri info. Okay, aha no kuvuga information. Aha no kuvuga information ni nk'abarya abantu nyene usanga bagukurikirana kuri nimero yawe. Okay, nk'abarya usanga donc batakwandikira ari barya nakubwiye, barya bose usanga bagutelefona mudafitaniye ubugenzi. Donc ibi urashobora kuvyugara ariko aha nta birebire, aha ntaco mwohasimba. Reka tuje ngaha kuri stati kugira video yacu ntize kuba nini. Okay, aho ha info twahasimvye nta bintu vyinshi dahazi ko. Reka tuje ngaha kuri stati. Je kuri stati nahone nkabibonye ni nka kwa kundi nyene. Stati no kuvuga stati murazi yuko irabwa n'abantu muba musanzwe muvugana. Umuntu adafise nimero yawe ubona ko atashobora kubona stati yawe. Aha rero kuri stati urashobora kuvuga ati jewe stati postinze. Dufate ari nk'umukobwa mukundanye ugapostinga nk'undi mukobwa nyene ukavuga ati akayibona iyi stati nashizeko ewana haca hasha ribaza muca muvyumva. Okay, hama rero ashobora gucushira ngaha kuri me contact sauf ugacushiramo wa mudemo wawe ngaha ntaze kubona iyo stati wa post washizeko yuwo wundi. Donc muca muvyumva ibintu upostinze stati mu gihe udashaka yuko hariho umuntu aza kuyibona. Dufate nk'umuvyeyi nka mama wawe wapostinze stati udashaka yuko aza kubona iyi stati wa postinze, uca ufyonda kuri me contact sauf ugaca uza ugafyonda ngaha kuri aka kantu ngaha, uca ugafyondako ugaca ushiramwo rero umuntu udashaka yuko aza kubona stati yawe. Okay,
ndibaza muca mubibona uca ushiramwo abantu udashaka yuko baza kubona ya stati yawe hama uhejeje ugaca uza gushira ngaha hepfo kuri aka kavi ngaha. Okay, reka tubikite je sinshaka kuvyugara bigume kuri mes contacts. Okay, aha naho ne partage que avec ni kuvuga aha ni abantu bapartage stati yawe ugasanga umuntu ari kayipartage mugenzi we, ibi navyo arashobora kubihagarikira ngaha, nta muntu yemerewe gupartage stati yanje ugaca ubashiramwo. Okay, ariko ahantu hari hakenewe h'ingenzi murumva yuko ari ngaha ahantu habiri, ibi bindi nivyo n'ama update WhatsApp usanga iri kirongeramwo. Okay, nuko rero iki nico cigwa c'ubwenge nari nabateguriye guys. Mwebwe ico musabwa no kwandika muri commentaire ono tutwose mubona yuko video yo ciba ndende tugeze mu minota 11. Aha ibi vyose nzobiberekako ico mukora no kunshigikira mugapartage aya ma video nza ndabaha, mugire like mu ya partage abandi guys, mutibagiye no gukora kuri s'abonner. Okay, ciao ciao rero tuzosubira muri video ikurikira. Mwari kumwe na jewe nyene Barack Obama. Ushaka kuza muri groupe ya WhatsApp unyandikira kuri iyi nimero mubona ngaha munsi. Okay, uranyandikira kuri iyi nimero canke kuri yo twari dusanzwe tuvuganirako 68 ucunyandikira nkashobora kugushira muri groupe ya WhatsApp urabarizamo ikibazo cari cyo cyose ushaka. Dufise groupe zibiri, ari iguma yuguruye hari iguma yuguruye n'iyindi dushiramwo amalinki y'icigwa kanaka twakoze. So ciao ciao rero tuzosubira muri video ikurikira. Ico ndabasaba no gusangiza abandi iyi video utibagiye no gukora kuri s'abonner. So ciao ciao rero, thanks for watching this video my